Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Niteka gusubira guhura namwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 Rusama umwaka wa 2023 ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Ukutihanganirana mu vya politike ntibikiri agaseseshwa rumuri, basigaye bavyemanga amenya. Nikimenyetso cerekana ko ata demokarasi ihari mu Burundi, bishikirizwa n'icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Fodebu. Muraza kubikurikira murano makuru. Abarundi bahungiye mu gihugu ca Uganda ngo bakwiye kwitwararika kubijanye n'umutekano wabo. Ako nakamo bategwa n'uburongoye izo mpunzi aho nyene mu Buganda, ni nyuma yaho hagize imisi hatogwa abarundi bishwe. Aya n'ayandi twabateguriye ni mukanyi sase, inkuru imwe kwayo sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duherera amakuru mu gisata c'agateka kazina muntu. Umurundi wese arafise uburenganzira bwo kwishira no kwizana ku butaka bw'u Burundi iyo atacaha kimwagira canke ikintu kibi yakoze kibangamira abandi, bivugwa n'urongoye urunani Fosk inyuma yaho abanyagihugu bashika kuri 60 birukaniwe mu ntara ya Bururi bagategekwa kubanza kuja kurondera impapuro zo mu ntara baturukamwo. Umushingwamanza Nshimirimana Vital avuga ko abafashe iyo ngingo bariko bakinisha amategeko ashobora kuzana ingaruka zikomeye ku mwidegemvyo w'abarundi mu gihugu cose. Tumukurikire. Byanye n'ibi byo gufata abantu ngo babirukane ku butaka bw'u Burundi, nta kintu na kimwe intara ya Bururi yisangije cyotuma umunyakayanza, umunyengozi, umunyakaruzi canke bo mu Rumonge aho hiyo mu Rutana hariho hose iyo banza gusaba uruhusha kugira ngo aze gusaba akazi mu ntara ya Bururi. Ivyo rero ni uguhenda abantu, ni ukubata mu mutego, kuko imbere y'uko banza gufata ingingo mwene izo abanyabururi bateza kwiyumvira mbega none umuyinga naho niba bafata ingingo yo kubwira abanyabururi batigenda muzane ivyerekana amamuko amava n'amaza yanyu, ibibaranga vyerekana yuko ataco mwakoze ataki, hoho abo banyabururi bava muri iyo komine Bururi canke muri iyo ntara ya Bururi bobo bazoheza bavyifate mu gute? Murumva rero yuko ivyo uretse yuko bitandukanye n'ibintu yoshobora gutahura mu bwenge busanzwe, bitandukanye n'amategeko agenga igihugu c'u Burundi, kuko umurundi wese arafise uburenganzira bwo kwishira kizana akituruta kicura ku gataka k'u Burundi mu gihe ariko akora ibintu bijanye n'ivyo amategeko amurekurira. Iyo naho ariko akora icaha, inzego zijejwe umutekano n'iz'ubutungane bica bikora akazi kavyo, bigakora amatohoza, hanyuma umuntu agahagarikwa agacibwa urubanza, hanyuma bakamutegeka ko gusanura ivyo yononye. Ivyo rero ni ibintu bataba bakwiye gukinisha na gatoya, kuko bishobora kugira ingaruka mbi nyinshi. Bishobora gutuma baba mu banyabururi nabo aho bari mu zindi ntara canke n'abandi bitanga impigi yuko bamwe bavuga bati twebwe turiyugariye ko, abandi bati turiyugariye ko. Twibaza rero yuko baba bajejwe intwaro aho mu ntara ya Bururi cyane muri komine ya Bururi canke baba abajejwe igihugu kurongora igihugu ku rwego rwo hejuru, ko badakwiye gukinisha ibintu nk'ibi. Uwo arongoye urunani Fosk aranegura n'ingendo y'abategetsi baheruka kugendera intara ya Bururi batigeze berekana ko hariho ugushaka kurondera ukuri ku bwicanyi bwari buhitiye muri iyo ntara ko goja ahabona. Umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye Fosk abona ko hari gutunganywa urubanza rw'ikibiriraho ku bantu bahagaritswe bakekwa kuri ubwo ububisha. Ibintu bigize iminsi biba mu ntara ya Bururi birerekana yuko mu ntwaro hariho ikibazo gikomeye cyane,
haba kuri urwo rwego rw'intara canke ku rwego rw'igihugu. Ubwa mbere bwobwo ni irya mbere twumvaho abantu bicwa abandi bagakomeretswa batemaguwe izuba riva, mbere wanashaka bamwe bakanafatwa, hako bakora amatohoza ngo bashike kw'idonido c'ababikoze, icatumye babikora n'ingene babikoze, hanyuma ngo banabahane. Mu bisanzwe abo bantu baba bafashwe muri ubwo buryo bateza guca bahanwa ikibiriraho. Niko amategeko duhora tubona bakoresha mu vyerekeye ivyo gutohoza, iyo bafatanye umuntu bakamufatana itonga niko vyateza kugenda. Mugabo aho ibururi abantu bahejeje gutemwa, abantu batemaguwe n'imipanga, amategeko y'igihugu ntasubira gukora. Hanyuma rero ikigira kabiri gitangaje ni ingene twabonye leta yose isidukana n'iyonka, nk'uko boba bagiye gukora ico twokwita ngo propagande, kwimenyekanisha. Twabonye bavuga ibintu by'ibifaransa ngo sécurité judiciaire, ni ryambere twebwe twumvise ivyo bintu sécurité judiciaire, kuko nta muntu n'umwe azi ico kivuga. Aho kugira bakora amatohoza, umwe wese ajya kuzana ibintu bishasha bituma abantu ahubwo batuma bagira agapfungu mu kumenya ukuri. Hanyuma noneho icyagiye kubisonga ni ingene twumvise umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu hakajya guhoza imiryango yabuze, hakajya guhoza cyangwa ajya gusuhuza abatemwe bakiri mu bitaro, ajya guhoza Buramatari akamuremesha yuko Buramatari yatangorana azogira, yuko bariko baramwononera. Bamwononera Buramatari mu ntara ya Bururi ko atariwe yatewe, Buramatari ko atariwe biciye ibitungwa canke batuririye inzu, aja kumuhoza kubera yabuze iki. Uwo mengo Buramatari wa Bururi igihe bamubwiye bati wewe ntaco ntawe uzogukomakoma kuri iki giti cawe, abantu ntibashake babice, abantu ntibashake babateme, abantu ntibabakomeretse, abantu ntibabangaze, wewe umenye yuko atangorana. Kandi tuzi uwo Buramatari w'intwara ya Bururi ikintu yoba akora kisangije kidasa n'ivyo abandi ba Buramatari bo mu gihugu boba bakora canke Buramatari batwaye iyo ntara, cotuma baronderawe mugahakuza baronderawe bakajya guhiga abanyagihugu. Rero murumva yuko ari uburyo bworoshe bwo kurondera abo batakwa ibintu, mugabo kandi bikerekana yuko intwaro itaba ifise umuco, itaba ifise isiguro kubiriko biraba, kandi itaba inakeneye no kubirondera. Tukivuga ibijanye n'ubwicanyi mu gihugu, uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 4 bishwe muri iyi ndwi twaraye turangije, byakorewe mu ntara 4 muzigize igihugu. 2 muri abo bishwe nabari mu nzego z'umutekano. Inkuru tubibaze Elvis niyo mwongere. Umwana w'imyaka 6 yitwa Terezoro niyo nyisho yatowe ari kiziga ku nkengera y'uruzi rwaba ku mutumba Kabondo muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ku wa 6 heze. Urupfu rw'uwo mwana rurimwo igifungu cyinshi, bamwe bavuga ko yatwawe n'uruzi, abandi bakavuga ko yoba yarishwe anizwe. Amakuru avinyanzarake avuga ko yari amaze umunsi umwe yabuzwe irengero. Mu gisagara ca Bujumbura naho umusirikare yitwa Tuyizere Berize yarishwe azibaguwe imbugita na mugenzi wiwe ni hoteli iri muri quartier Gikizi zone Kamenge ku wa 5 heze. Abo basirikare babiri bari basanzwe bakorera mu kambi cejwe gucungera inzego BSPI. Uwagize icaha yarafashwe ku wa 2 heze. Uwitwa Ndagijimana Ja yarasanzwe acungera isoko riri ku mugwa mukuru wa komine Mabaye mu ntara y'Ibitoke, yarishwe arashwe n'umupolisi yitwa Alegisi aho ku mugwa mukuru w'iyo komine. Uwo musirikare yamurashe igihe yaravuye gutora inkoho aho akorera aje kurasa uwo bari bahejeje gushwana mu kabare. Amakuru y'Imabayi atumenyesha ko abapolisi bashatse gukingira ikibaba mugenzi wabo, bavuga ko uwo yishwe ko yari umusuma yaraje kwiba. Uwanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Muyinga yitwa Bigirimana wo ku mutumba Muramazone Rugari kuri komine Muyinga ku wa 2 heze. Yatowe ari kiziga ku ruzi Ruvubu. Bigirimana ngo yishwe n'abamutegeye agiye kudandaza inzoga mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abakoze ubwo bubisha ntibigeze bamenyekana. Elvis niyo mwongere tugukengurukire. Amakuru ya RPA mushobora kuyaronka muciye ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook,
YouTube na Twitter z'iradiyo RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanya amakuru twabateguriye. RPA Nari nababwiye mu ntango zano makuru kutihanganirana mu vya politike ntibikiri ikinyegezwa ku mutumba wa Gihungwe ni muri komine Gihanga iri mu ntara ya Bubanza. Ivyo bibonekera mu majambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Gihungwe. Sengiyumva Remi aserukira uwo mutumba avuga atajya umunwa ko uzohirahira agakodesha inzu yiwe n'umugambwe CNL kugira bayigira ingoro y'uwo mugambwe atazokoroherwa namba. Mu Gihungwe ibintu byabaye nabi ngo abantu baragwana bahindu za bomowe ibiki n'ibiki nyagira umuntu ajye mu mafaranga yo gukotesha inzu ya CNL kandi nabibabwiye umuntu azojya mu mahera agatanga inzu bagashinga idarapo ya CNL ngaha Igihungwe kuva muri 2005 itarashinga wewe uzoburiye ayo mahera uzewoye mange byose uzuvyemange uzobuturiye igisagara cy'Igihungwe uzofasha ikara ucira mu mpuzi wawe kandi iyo ntambaro z'ubucayi izohera iwawe izimira iwawe nyine sivyo none umuntu agomba kuzana iryo kara ashire mu nzu iwiwe no mu rugi wiwe kugira ngo iyo ntambaro izoherere iwiwe. Ukutihanganirana mu vya politike bigize iminsi bigaragara hirya no hino mu gihugu rero ngo ni ikimenyetso cerekana ko demokarasi itaratsimbatara mu Burundi bishikirizwa n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu. Leonce Ngendakumana avuga ko bibabaje kubona abatwara umugambwe basigaye bavyivangamwo. Dukurikire Leonce Ngendakumana n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu. Tugize iminsi tubona kandi twumva hirya no hino mu gihugu ukutihanganira abandi mudasangiye ivyiyumviro byamaze kuba ndanse byamaze kuba ingendo ahubwo uko iminsi bitera biyangara bitera byunyuka kumva abantu batotezwa bakicwa bakangazwa bakapfungirwa ubusa kubera ukutihanganira ivyiyumviro byabo ukwihanganira abandi ukihanganira ibyiyumviro byabo biri mu nkingi zikomeye ziranga intwaro ya demokarasi. Ahantu hatari kwihanganira abandi ngo ibyiyumviro byabo wumve ko nabyo bifise akamaro atari ibyiyumviro byawe gusa bifise akamaro ibikorwa byawe gusa bifise akamaro n'ibikorwa byandi bifise akamaro biranga intwaro z'igikenye biranga intwaro z'akagari n'agasuzuguro. Ni ukuvuga rero ko muri iki gihugu cacu ntiturinjira mu ntwaro ya demokarasi nico bisigura ibyo byirirwa biraba hirya no hino kuko bikorwa n'abari mu mugambo uri ku butegetsi bikorwa mbere rimwe na rimwe n'abarongozi bamwe bo mu mugambo. Ibi byaraye bivugiwe Igihungwe byatangaje abantu benshi aho umuntu yita mu mutegetsi ari mu mugambo uri ku butegetsi yubahuka akavuga yuko umuntu azokotesha inzu yiwe yubatse ku mafaranga yiwe mazimba yigera ataca yimugwa ngaka yagize imana atahasikuze akosa kamaramaza. Icyo sibara mu gihugu cy'u Burundi twari tuzi ko twinjiye mu ntwaro ya demokarasi twari tuzi ko bagwanye intwaro ya demokarasi none uburyo bariko baratuzanamo iterabwoba gukoresha inguvu gukoresha iterabwoba. Rero ahantu harangwa intwaro ya demokarasi ahantu hari abantu bumva intwaro ya demokarasi ntibigera bakoresha iterabwoba ntibigera bakoresha ugutoteza abantu ugusinzikaza ubuzima bwabo ukubaturubika. Niba abo bantu bari mu mugambo uri ku butegetsi ntibarategera neza ko ibyiyumviro by'abandi bifite akamaro nk'ibyiyumviro byabo bazi ko ibyiyumviro byabo gusa ari byo bifite akamaro niko biyumviye. Ivyo navyo ntibishoboka mu gihugu abantu bategerezwa kubana mu budasa bwabo bakubahana. Ivyo ntibishoboka n'umuziro. Harangwa intwaro ya demokarasi ivyo by'iterabwoba byo gukoresha inguvu by'akagari n'agasuzuguro ntibiharangwa ntibibaho. Ahantu harangwa rero intwaro ya demokarasi harangwa no kwihanganirana ukihanganira ibyumviro by'abandi ukihanganira ibikorwa by'abandi ukihanganira abandi ukamenya ko ari abantu ngawe ukamenya ko musangiye gupfa no gukira muri ico gihugu ukamenya ko ico gihugu mwese gitegerezwa kubakingira kuko muri turabarundi twese turabarundi twese. Kubwa Leonce Ngendakumana igihe cyose abakora bene ayo mabi batazohora bahanwa nta kibuza bazokwama muri iyo ngendo. Dusubire tumukurikire. Bunje amake rero ahantu hakirangwa mwene izo ngendo nta muti w'ibibazo uharangwa biciye mu biganiro biciye mu kubahana haba ariko arakoreshwa ingufu haba ariko arakoreshwa iterabwoba. Nico gituma dusubiye gusaba dushimitse abarundi bose
aho bari hose baba mu Burundi cyangwa inyuma y'igihugu imigwi yose barimo baba abakuze baba bakiri bato baruka bakenyezi abakozi b'abakozi ba leta cyangwa abakozi bikorera utwabo b'abanyamashengero kuva hasi tugaharanira ibijyanye n'agateka kazina muntu kuko birimwo ukwihanganira abandi ukwihanganira ivyumviro by'abandi ukwihanganira ibikorwa by'abandi niho honyene tuzokubaka igihugu cy'iteka niho honyene tuzokubaka igihugu tubanamwo neza atamusunikana atabasuguma abandi mu gihe ibyo tutarava hasi ngo tubiharanire tubigwanire bikabandanya tuzokwama turi mu gihugu cy'ubusimbira hamwe bwama buriko burashihana busimbira hamwe bwama buriko burajyana ivyo rero sinumva aho twogarukira nkaba nizeye ko abadutwara bategerezwa kuza barahana bashimitse bivuye inyuma abantu bose bigenza mwene uko baba abariko mu butegetsi bare abakomoka muri uwo mugambwe uri ku butegetsi bategerezwa gufatwa bahagahanwa by'akarorero n'abantu tukabibona ko bahanywa ko uyu muntu agenda akavuga ngo umuntu azokotesha inzu yiwe ku mahera yiwe ngo ahaa ngo arimba yigera kuko iyo yari akwiye gucahagarika mu mabanga arimo haba mu muganga cyangwa mu gihugu hama agafatwa akabazwa aho niho abantu tuzobona ko tungana imendera y'amategeko niho tuzubahana dusoreze aya makuru kuri iyi nkuru ivugwa mu gisata c'impunzi abarundi bahungiye mu gihugu ca Uganda basabwa kuba maso ngo kuko igipolisi c'ico gihugu kitoshobora gucungera buri muntu vyavugiwe mu nama yahuje kuwa gatanu heze abaserukira impunzi hamwe nabo mu nzego z'umutekano z'ico gihugu iyo nama ikaba yasabwe na Damien Nyabenda aserukira impunzi z'abarundi bari Kampala mu gihugu ca Uganda avuga ko bari bakeneye no kumenya aho amatohoza ageze kubijanye n'urupfu rwa David Nyokindi aherutse kugandagurirwa muri ico gihugu kurikira Damien Nyabenda aserukira impunzi z'abarundi bari Kampala mu gihugu c'u Buganda nibyo ejo twari dufite inama ya community y'abarundi ngaha Kampala kugira ngo twihweze ikibazo c'umutekano inyuma yaho hasubiriye kugandagurwa umurundi umwe azwi ku izina rya David Nyokindi akaba yiciwe ngaha Kampala ku musozi witwa Makerere gushika kuri uyu munsi twari tutaramenya abamwishe n'igituma bamwishe natumye ko iyo nama rero kugira ngo dushobore kwigisha abantu dushobore kubahimiriza ku byerekeye umutekano bamenye yuko umutekano ari uwabo kandi ko igipolisi cyangwa leta ya Uganda idashobora kugira gukingira umuntu wese ku nzu muri iyo nama twari twatumiye abantu batari bake baje umutekano haba barongoye impunzi ngaha muri Uganda haba abatwara igisata c'iperereza canke c'igipolisi kugira batubwire aho amatohoza ageze kandi bagire ico batekereye impunzi rero mu majambo make inama yarabaye kandi yitabwe n'abantu benshi nabonyene kuko basanzwe bafite amakenga y'ukuntu impunzi z'abarundi ziriko ziricwa kamwe kamwe ngaha muri Kampala muri make rero byari ibyo twari twatumiye ku iyo nama kandi tugiye kubandanya tuje ahantu hose hari impunzi kugira ngo tubigishe kugira ngo tubahimirize bamenye ingene bateza kuza baricungera arabakunda kuja mu bubari babigabanye arabakunda gutaha bwije babigabanye bamenye yuko umutekano w'impunzi cyangwa umutekano w'umuntu uhera ku muntu we nyene mugabo ntibarindire ngo leta nizo biza kubakingira mu gihe bo nyene ataco bakoze kugira ngo bikingire nino ngaha duhereje amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 29 Rusama umwaka wa 2023 shimire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyatororokanya nibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwebwe mwese mwari muduteze yompi ndabakengurukiye Marie Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro ndabikebanuye giraho muba mwubahwe na gahwande